Dawidi rero twabonye amajambo twasomye avuga ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera ukugira neza kuhoraho n'isi y'abakiriho Imana yacu nihimbazwe. Dawidi rero aravuga ngo muri kino gitero cino ndirimbo yitiriwe Dawidi, uyu muririmbyi aravuga ngo jewe mubona ngaha yemwe bene data dusanzwe dusangira urugendo rwo kuja mw'ijuru, yemwe baryango muriko murumva ino ndirimbo, umve mbabwire iyo mba ntari narizeye ko nzobona ukugira neza kuhoraho nkiri mw'isi y'abakiri bazima, mba narihebuye nisunze ibyo naciyemwo, nisunze ubuzima budasanzwe mazemwo iminsi, nisunze amageragezwa mazemwo iminsi, nisunze ibibazo bimaze iminsi binkikuje, nisunze ibingwanya, mfatiye ku birirwa barangwanya, mfatiye ku mageragezwa mazemwo igihe kirekire, ndababwiza ukuri mba narihebuye, mba nariranze, mba nariyahuye, mba narapfuye nkavaho iyo mba ntagize ikintu kimwe gusa rudende rwandike kidasanzwe. Ico kintu naco catumye nihebura, ico kintu catumye nshobora gusirimonta intambara zose mazemwo iminsi, ikintu campaye intsinzi ku bihe mazemwo iminsi nanje. Yemwe bariko barageragezwa, yemwe bariko baraca mu vyago, yemwe bariko baraca mu ntambara, yemwe abarushe n'abaremerewe, yemwe bari mu rugendo ruruhije rurimwo amahwa, rurimwo imisozi n'imyonga, muriko muraduga mu Gisiyoni, yemwe abo dusangiye amarushwa y'umusaraba, yemwe abo dusangiye inzira y'umusaraba, umve ndababwire ikintu camfashije, ikintu canzigamye igihe nanje maze iminsi mu ngorane, igihe nanje maze iminsi mu vyago, ikintu camfashije, ikintu catumye nshobora kubicamo nkarengana, ikintu catumye nshobora kugwana intambara nziza yo kunesha, ni ikintu kimwe rudende rwadege. Nuko igihe natanga urugendo nagize ivyizigiro bizima, nagize ukwizera kudasanzwe, nizera Imana yanje, nizeye umucunguzi wanje, nizeye umukiza, nagize ivyizigiro vy'uko naho ibintu vyoba vyaraye nabi, nagize ivyizigiro vy'uko naho ibyago n'ivyaduka vyoba vyamagurukiye, jewe nzogumana ivyizigiro, nzogumana ivyizigiro bivuga ngo nubwo uno munsi bitakunze, nubwo uno munsi ntatabawe, nubwo uno munsi ibintu vyase gucamo, ariko ndazi neza ngifise impwemu z'abakiri bazima, ngihumeka impwemu z'abakiriho, nkiriho kuri ino si, ntaritwa umuhisi, ntarapfa, nkaba nkiriho ngihumeka bigakunda, nkivuga bigakunda, ivyizigiro vyanje binyemeza yuko nzobona ukugira neza kw'Imana yanje. Nkiriho bizoba bigishoboka yuko nshobora kubona ukugira neza kw'Imana, ariko igihe ntazoba nkiriho bizoba birangiye, nta vyizigiro vyo gutabarwa bindi bizoba bikihari. Ariko ubu ngihumeka, naho umwasi wanje Satani yoba yahagurutse, naho ibingwanya vyoba binkikuje impande zose, naho ingabo zoba zasagaje ngo zintere, naho intambara urugamba rwoba rushushe, ariko ninyigangije, ninyiganza nkumva ndacari n'impwemu y'Imana,
mwumva ndacari mu buzima rukristo, mwumva sindapfa, mwumva ndacahumeka, mwumva mkemu yaracari muri jewe, mwumva nta vyaha bintandukanya n'Imana yanje, naho ndi mu ngorane, naho ndi mu vyago, naho ndi mu makuba, ninanyiganza mwumva ndacari muzima, mwumva ndacari muri babandi bari mu rugendo ruja mw'ijuru, mwumva ndacari mw'isi y'abakiriho, mwumva ndacari mw'isi y'abubaha Imana, mwumva ndacari mu mugabane w'abagororotsi, mwumva nta kintu kintandukanya n'Imana. Jewe ndababwiza ukuri, igihe cose bizoba bikimeze gutyo, nzobaho nzi neza yuko hakiri ivyizigiro bizima bizotuma mbona ukugira neza kw'Imana. Turabaramukije cyane bakunzi bene data, musanzwe mukurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo. Amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese nkuko bisanzwe, kandi nkuko musanzwe mubimenyereye, nkuko mubibona n'uyu munsi mutaramanye na jewe mwene zo Janvier Imana irambona, sanzwe ndabatunganiza kino kiganiro umutima w'ubugingo, kandi nkaba ari jewe sanzwe ndakibashikiriza. Turabahaye rero kandi ikaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, aho dufite amajambo tugomba gusangira muri Zaburi ya 27. Tuza gusoma imirongo ibiri ya nyuma yo muri kino gice nyene, cyangwa se muri ino Zaburi ya 27. Tutarayisoma rero kandi tutarayisangira, reka dusenga Imana, twiragize Imana, tuyinginge, tubisabe ngo bane nacu muri kino kiganiro, kugira ngo amajambo tugiye gusangira aba amajambo y'ikimazi, aba amajambo yawe, kandi aba amajambo yanje. Umwe wese agiye gukurikirana kino kiganiro agire ijambo akuye muri kino kiganiro, agire impamba yiwe y'umunsi, agire impamba yiwe aronkamwo muri ano majambo, ifasha, ihembura, yongera intege umutima wiwe cyangwa se ubugingo bwiwe bwo mu buryo bw'imikemo. Dusenga Imana, twiragize Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane kandi tugukengurukiye ko wongeye kutugirira buno buntu, wongeye kutugirira Mwami Imana iri bakwe ryiza ryo kugira ngo dusangirire ijambo rizima n'abasanzwe bakurikirana kino kiganiro. Tuguhaye kaze rero ngo bane natwe, utugirire neza, ugendere umuntu wese agiye gukurikirana kino kiganiro, mu izina rya Yesu, kuva mu ntango gushika mu iherezo ubane nacu. Urakoze kuri Imana, ibyo ugomba byose turavyiteze bitubeko. Muri uno mwanya tugiye kumana n'abantu bakunzi bawe bakino kiganiro umutima w'ubugingo, mu izina ryawe ryera Kristo no tubisabye, amen. Reka rero dusome amajambo twavuga abonekana mu gitabo c'amazaburi. Ni Zaburi ya 27, dusoma ku murongo wa 13 no wa 14, kuko Zaburi ya 27 igizwe n'imirongo 14. Rero ijambo ry'umutwe rivuga ngo Zaburi ya Dawidi, ni ukuvuga iyi Zaburi yitiriwe Dawidi. Hanyuma rero imirongo ibiri ya nyuma ivuga ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera ukugira neza kuhoraho mw'isi y'abakiriho. Umurongo w'14 uvuga ngo niwitege uhoraho, rema umutima wawe uhumure, nuko niwitege uhoraho. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo dusomye tugomba gusangira muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cacu cuno munsi. Tubonye ko Zaburi yitirirwa Dawidi, kandi Zaburi nkuko twagiye tubivuga mu biganiro byagiye birengana, twagiye tuvuga yuko nkuko ibitabo by'abashakashatsi mu bya Bibiliya, cyangwa se bo twakwita ngo ni imbonerakure, abasesangura Bibiliya bagenda babivuga, aya mazaburi zari indirimbo abisirayeli bagiye baririmba muri kahise k'ihanga rya Isirayeli. Kandi aya mazaburi yaraciwemwo imigwi, cyangwa se yaragabuwemwo imigwi, aho wasanga hari amazaburi ngo yaririmbwa bariko baraduga mu minsi mikuru i Yerusalemu. Hari iminsi mikuru abisirayeli bari barategetswe n'Imana ko bazoza baradugamwo i Yerusalemu bagiye mu minsi mikuru. Hariho n'andi mazaburi rero baririmba, ariko ugasanga ayo mazaburi ni amazaburi ngo aherekezwa n'umujya w'inanga, cyangwa se ibicurarangisho bitandukanye bacuraranga muri ico gihe. Hari byitwa amatowazi n'ibindi kumbure, n'izi nanga kumbure bacuraranga ico gihe. Hanyuma rero
iyi zaburi tubonye yitirirwa Dawidi tuyibonyemo amajambo avuga ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera ukugira neza kuhoraho mu isi y'abakiriho. Imana yacu nihimbazwe. Acavuga kandi ngo niwitege uhoraho, rema umutima wawe uhumure, nuko niwitege uhoraho. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, uyu mwanditsi rero cyangwa se witirirwa iyi zaburi, nibaza yuko abatari bake mu basanzwe kumbure mukurikirana hafi inkuru zo muri Bibiliya, turabona neza uyu Dawidi ubuzima yagiye acamwo, ubuzima bw'imibabaro, ubuzima bwo kwankwa, ubuzima bwo gutyozwa na bene wabo. Muribuka ca gihe yagenda agiye kuraba bakuru we mu ngabo z'igihugu bahanganye n'igitero c'abafilisitiya, aho muri ico gihe bari bafise umujenerali yarakomeye kandi yarateye ubwoba yitwa Goliyati. Ico gihe muribuka ko bakuru biwe bamubonye Dawidi kumva kari agahererezi, kari akana kanyuma gatoya, bagaya basuzugura, mbere ngo kari kahawe igikorwa cyo kuragira intama zase mw'ishamba yibereye oyi. Hanyuma rero baramutyoza, baramuryagumba, baramuryagagura, ngo mbega waje gukora ikino wewe, kubera iki waje no ku rugamba? Babona kumengo nta kintu na kimwe ashoboye, nta kintu na kimwe yarakwiye kuza kumara ngaho ku rugamba, kuko nabo ubwabo naho bari batonze urugamba si uko bari babishoboye, kuko bari bafise ubwoba. Muri ico gihe uyo Goliyati byabonekana ko hari harabuze umuntu n'umwe yomurwanya akamunesha. Hanyuma rero mbere ngo yari karatuka ingabo z'Abisirayeli, yongera atuka n'Imana yabo, babwira ngo muri mwebwe nihaze umwe gusa duhangane angwanye, niyanesha niyantsinda natwe abafilisitiya bose duca tubabaja banyu, ariko naje ninamunesha ntaco bitwaye, ntibinakenewe yuko twiko turahangana twese turwana twese, nimutore umwe gusa aze duhangane na jewe Goliyati, niyanesha twebwe twese tuca tubabaja banyu, ariko nanjye ninamunesha namwe mutamwemera mugume muri abaja bacu. Imana yacu nidutabare. Rero uwo Dawidi ico gihe baramugaya, baramusuzugura, ariko Dawidi mwibanga ryiwe, mu kwizera kwiwe, n'ukuntu nawe yari yarigishijwe ibyagezwe by'Imana, ingene yari yarigishijwe Imana, ingene ko ari Imana idahemukira abayizera, ingene Imana ari Imana y'inyembaraga, ari Imana y'inyabushobozi. Dawidi yarumva yemezwa neza yuko ako gasuzuguro Goliyati ariko arasuzugura ingabo z'Imana, Imana igiye kwihora, Imana igiye gutanga intsinzi ku Bisirayeli iciye muri Dawidi, kuko Dawidi afise ukwizera, yizera ko Imana yiwe ari Imana idasanzwe, ari Imana itamuhemukiye, ari Imana itigeze imutererana, ari Imana itigeze imusiga wenyine mu bihe by'ibyago. Hari ibihe yaraciyemo bya experience vécue mu buzima yabayemo bwo mw'ishamba, aho yagwana n'idubu akayinesha, atanga inkota akoresheje, atambugita atakigwanishwa na kimwe akoresheje. Ivyo yari yarabibonye, aho idubu ije canke intambwe ije igatwara umwagazi w'intama, ngo yayiruka ko ngo mpaka akayifata, hanyuma akayitabagura akoresheje amaboko. Yavuga ngo rero Imana yabanye nanjye muri kiriya gihe, Imana yabanye nanjye muri bya bihe mazemo imisari ya mw'ishamba, ya Mana itigera impeba, ya Mana itigera intetereza, ya Mana itigera imaramaza. Ndizera yuko idashobora kuntererana n'imbere y'uyu munyamahanga Goliyati. Mbere y'uwewe rero seropire, kubera yuko ariko acobogoza ingabo z'Imana, ariko acobogoza ubwoko bwacu, ariko aracokora izina ry'Imana. Uyu wewe rero Imana iza kurushirizaho kubana nanjye gusumba uko yabanye nanjye ndiko ndatabagura bya bikoko by'intambwe, by'intare, by'idubu hariya mw'ishamba. Imana yacu nidutabare. Murabizi rero ingene byagenze, inkuru ingene zagenze. Dawidi yavuye yica Goliyati, kandi amwicishije ibuye rimwe ryonyene amurasisije.
novuga ngo itopito y'ico gihe canke se umusipi sinzi canke se umugozi niko twovuga. Rero uyu Dawidi dusomye neza tugahera ku ntango y'iyi zaburi dusanga ari igicapo yerekanye muri ino zaburi cyangwa se muri ino ndirimbo, kuko twamaze kuvuga yuko aya mazaburi zari indirimbo Abisirayeli baririmbye mu gihe cyabo cya kahise kabo. Muri ino ndirimbo rero ugaragaje kwigaburamwo ibice, nasanze ari ibice bishika kuri bikuru bibiri. Ari igice cya mbere cerekana ubuzima bwa Dawidi, cyane cerekana ubuzima bw'umugororotsi, ubuzima bw'umuntu yemera Imana, ubuzima bw'umukristo mushasha atanguye urugendo ruja mu ijuru. Iyo atanguye urwo rugendo, ingene aba afise ivyizigiro, ingene aba yatura cyangwa se aba agaragaza ukwemera kwiwe, ingene aba yerekana yuko we n'Imana yiwe imigenderanire imeze neza, aba yumva umengo nta kintu na kimwe comukura ku Mana, aba yumva umengo nta kintu na kimwe comurwanya ngo kimuneshe, aba yumva umengo novuga ngo yama mu mpemu, yama nyene sinzi ahantu nyene kumbure shetani atoshekana imyami. Rero Dawidi turabidusanga mu majambo yavuze muri 60 ya mbere, ari nayo novuga ngo igize igice ca mbere cyano mazaburi, dusanga yavuga ingene Imana yiwe ari umuco. Ku murongo wa mbere havuga ngo Uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje, mbega nzotinya nde? Uhoraho niwe gihome gikingira ubugingo bwanje, ninde azonca ivuta? Imana yacu nihimbazwe. Nukuvuga muri no ntango ya buno buzima bwiwe bw'umukristo mushasha twovuga, aba yumva umengo nta kintu na kimwe comushobora, nta kintu na kimwe comunyiganyiza. Muri ico gihe ntabarabona yuko ibihe bigenda bikuranwa, ntabarabona yuko ibihe bigenda bihinduka, ntabarabona yuko n'umugororotsi Lazaro ashobora kugeragezwa. N'ahari umugororotsi abona umengo icyo asabye cose Imana Data wa twese ikigikorwa nyine sur place. Abarana abona kumengo umuntu yubaha Imana, umuntu asenga Imana, umuntu novuga ngo ari mu rugendo ruja mu ijuru, byose bicamwo, byose bimeze neza, umengo nta magorwa yogira, umengo nta mageragezwa yogira. Ababona umengo nico mwubahuka conyene ngo kimugwanye Imana yiwe yizeye, kuko ico gihe aba yumva afise umuriro mwinshi, aba yumva afise umuriro mwinshi mu vy'agakiza, aba yumva umengo ico ngitega conyene yokirangiza cyangwa se yokirandura. Imana yacu nihimbazwe. Rero Dawidi ngaha rero twabonye avuga ngo Uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje, mbega notinya nde? Bisigura yuko atakintu na kimwe yotinya. Uri nawe niwe yavuze ngo jewe ngo ntinya Imana n'inzara gusa, ariko mugabo navyo nyene sinibaza ko ari ivy'ukuri. Turazi ibindi bintu biteye ubwoba n'inkono n'ibindi, ndazi yuko ayimurabishije ko yogira ubwoba. Rero Dawidi yerekana yuko kubera yuko Imana ari umuco n'agakiza vyiwe, atakintu na kimwe yotinya. N'isi yomuhagurukira, n'aho abagwanizi bomurwanya, n'aho abakoniko n'abarozi n'abapfumu bomuhagurukira, n'aho abasi bomuhagurukira ngo bamugwanye, n'aho igihugu cose comutera. Novuga ngo yagombye kuvuga nka wa mukristo yavuga ngo je ndi umukristo uko ndi kose, agenda yatura ubukristo bwiwe cyangwa se ubukizwa bwiwe, avuga ngo n'aho igihugu cose contera, jewe ndi umukizwa, jewe ndi umukristo, nta kintu na kimwe conkura mu gakiza. Rero Dawidi nawe muri ino ndirimbo yerekana ko ata kintu na kimwe kibaho yotinya munsi y'izuba. Yabonekana kumengo nta kintu na kimwe kibaho yotinya, kuko yumva ko imigenderanire arimo hagati yiwe n'Imana imeze neza, adacana mu mwijima, ari mu bihe by'umuco, agenda habona
kandi Imana ariyo gakiza kiwe. Niyo majambo y'ibyizigiro yatura, niyo majambo yerekana gukomera kw'Imana yatura, yerekana yuko kubera yuko Imana ari umuco wiwe, kubera yuko Imana ari gakiza kiwe, atakintu na kimwe yotinya, atakintu na kimwe comushobora, atakintu na kimwe comuca ivuta. Imana yacu nihimbazwe. Umurongo wa kabiri nawe yavuze ngo hamwe inkozi z'ibibi zari zinziye ngo zirye inyama zanje, nibo barwanizi banje n'ababisha banje baratsitaye baratemba. Imana yacu nihimbazwe. Cagihe nariko ndaca mu vyago, cagihe nariko ndaca mu ngorane, ababisha abasi banje abagwanizi banje bari baje ngo bahagarara imbere yanje bambera intambamyi. Muri ico gihe ivyambera intambamyi byose, muri kino gihe ndiko ndatura ibyizigiro byanje, muri kino gihe ndiko ndatura imigenderanire dufitaniye n'Imana, muri kino gihe bimeze neza, ibinyitamba hejuru byose nibyo bihasiga agatwe, ibimpagarara imbere ngo bingwanye nibyo bihasiga agatwe. Hari ibihe umuntu ageramwo akabona intambara zari zimutumbereye ngo zimugwanye, ahubwo wewe ugasanga ntirirwana zigwana, Imana izigwana mu kibanza cyo mu gishingo cy'Imana yacu nihimbazwe. Nawe niko yabona ngo abasi bamuhagurukiye ngo bamwitambe hejuru, ngo bamutabagure nk'uko nova igikoko cy'inka gitabagura umwagazi w'intama. Yabona ngo ibimuteye byose ngo ari byo bihasiga agatwe. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma ariko umurongo wa gatatu yavuze ngo n'ingabo rero zosagaza ngo zintere, umutima wanje ntiwotinya, n'intambara yobyuka ikandwanya, no muri yo norema. Imana yacu nihimbazwe. Rero ibintu biracameze neza, ntarahura n'intambara ngo zimuneshe, ntarabona isuri rimusuriranye ijya nino, ntarabona buziyaja niyava, ntaraba muri uvejari, ntarabona ko abuze ico yokora, ntarabona ko abuze pfo na ruguru, ntarabona ko ageze mu ishamba rya Nyaganande aho umwana rero nyina ntiyumve, kuko wewe mu gihe ciwe ca mbere co kwizera Imana, co kubana n'Imana, yibereye mu bihe abona yuko intambara zose aciyemwo ibyari bimuhagurikiye byose aribyo bihasiga agatwe. Nibwo buzima kirimwo, kumbure aracari karadodeshwa n'Imana, kuko ubuzima bwiwe ntiburakomera mu gakiza kumbure. Hanyuma rero avuga ngo naho ingabo zose zosagaza ngo zintere, ngo sinotinya, ahubwo naho intambara yo bihagurutse no muri yo norema. Imana yacu nihimbazwe. Rero bananije gusoma umurongo wa 4, wa 5 n'uwa 6, uzobona n'andi majambo yagiye avuga. Imana yacu nihimbazwe. Rero ntitugomba kubandanya muri ayo majambo, ahubwo tugomba rero kuza muri ano majambo twasomye. Usomere ku murongo w'indwi usanga havuga ngo Uhoraho we, umva gutaka kw'ijwi ryanje, uteko ungirire ikigongwe. Imana yacu nihimbazwe. Kuri uno murongo w'indwi rero wa muririmbyi mugenzi wacu Dawidi twabonye ino Zaburi yitirirwa, hageze igihe ya periode ca kiringo yararimwo ciwe ca mbere co kubona bigenda neza, co kubona bicamwo, hageze igihe kirahinduka, hageze igihe biba ngombwa yuko nawe ahonja kwihindagurika ry'ibihe, hageze igihe nawe biba ngombwa ko yigishwa yuko mu rugendo ruja mw'ijuru bitama vyera de, mu rugendo ruja mw'ijuru n'ibibazo bibamwo, n'intambara zibamwo, n'amageragezwa nayo abamwo. Byabaye ngombwa yuko wa wundi yaramaze iminsi kanaka avuga ngo ibintere byose nibyo bihasiga agatwe, hageze igihe ahubwo nawe atangatangwa imbere n'inyuma, iburyo n'ibubafu, abona arabuze ico yokora, arabuze uwo mutabara, abona arabuze umutabazi. Kubera iki?
cyari igihe cyo gupimwa kwa bya byizigira amaze iminsi yatura. Icyo gihe kibaho bene data, aho umuntu ashigwa ku munzani kugira ngo hasuzumwe ukwizera kwiwe, kugira ngo hasuzumwe agakiza kiwe, kugira ngo hasuzumwe ko by'ukuri imigenderanire yiwe n'Imana ihagaze ku rutare, ko kumbure inzu yiwe yo mu buryo bw'imkemu yubatswe ku musenyi, yubatswe kuri cakira gusimigisha, yubatswe kumbure ku buzima bwo kubaho abona gusa ibintu aroranirwa byonyene, canke se ku buzima bwiwe bwo mu buryo bw'imkemu bwubatse ku rutare, ku buryo naho hoza intambara, ku buryo naho hoza amageragezwa atakintu na kimwe by'ukuri comuseganyesha cyangwa se comukuraho yarari mu byizigiro by'iwe. Imana yacu nihimbaza. Musomye rero bwabandanya musanga by'ukuri yashishikaye gusenga avuga ngo ntumishe mu nyonga hawe, ntiwirukanishe umusavyi wawe uburaki, ni wewe wahoze uri umutabazi wanje, ntumebe Mana y'agakiza kanje. Imana yacu nihimbazwe. Iki gihe rero ibintu byahindutse, Dawidi bibaye ngombwa yuko ahubwo y'amasengesho yo gushima ko ibintu bimeze neza arahindutse, ahubwo haje imvugo ivuga ngo Mana wewe niwe wahoze uri umutabazi wanje, cyagiye natanga urugendo ruja mu ijuru, niwe babana nanje, narasenga ukanyishura, naratabaza ukantabara, iyo ngize ikintu nkenera warakindonsa. Ico gihe ibintu byaracamwe, ico gihe ibintu byari bimeze neza, ico gihe sinari ntagatanga imbere n'inyuma iburyo n'ibubamfu nk'uko bimeze muri kino gihe. Ariko ubu ibihe byahindutse, erega bwa bundi ibihe birahinduka. Sinari nzi ko ibihe bishobora guhinduka gutya. Mbega birashoboka yuko umuntu yubaha Imana, umuntu akorera Imana, ahura n'intambara, ahura n'amarushwa, ahura n'amageragezwa, ahura n'ibyago? Mbega birashoboka bwa bundi kumugororotsi nka Yobu ashobora guhura n'ibi byago byose bingana gutya? Mana ni wewe wahoze uri umutabazi wanje, ni wewe wahoze uri agakiza kanje, ni wewe wahoze uri Imana yaje muri byariye. Ndakwinginze rero no muri rino hindagurika ry'ibihe, muri kino gihe business yasi, muri kino gihe amageragezwa mbanye menshi, muri kino gihe amagara make ambereye umutwaro udasanzwe, muri kino gihe nama mu bitaro, muri kino gihe ngwara sinkire, muri kino gihe muhira baguma bagwaragurika, muri kino gihe ubukene bwabaye ndasi, muri kino gihe amadeni yanzinganzize imbere n'inyuma. Mana ntumpebe, ntunejenyene, ntusige jenyene, kuko aho hambere hahise ni wewe wari Imana yanje, ni wewe wari agakiza kanje, ni wewe wari umuco wanje. Ku bwawe sinaca mu mwijima, ahaboneka nameze nk'umwijima w'umuzitanya, wewe wacuze umeze nk'umuco. Ni wewe wari agakiza kanje muri bya bihe nizera, muri bya bihe nakwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Kiriya gihe ni wewe wari agakiza kanje. None no muri bino bihe bibonekana bigoye, bino bihe bitoroshe, bino bihe bihambaye, ndakwinginze ntumebe, kuko naho ibihe byahindutse ntibisigura wowe ko wahindutse. Ibihe byahindutse nibyo, amageragezwa yabaye menshi, ibyanje byameze ko, abanje bameze ko, abagenzi bantaye. Mbere uravye neza hano haruguru usanga yavuze ngo niyo data na mama bonta, uhoraho wewe azonyitorera. Imana yacu nihimbazwe. Nibyoroshe yuko umuvyeyi yota umwana wiwe yavyaye, ariko birashoboka ko umwana w'umuntu biba. Ndazi ubu byabaye ko mu bihe byo mu ntambara twabayemo
mu bihe by'ubuhungiro twabayemwo yabwiye umugore wiwe ngo urabona ngo ico cana ngo ico gihume ngo ntiwogita umva yari umwana babyaye hanyuma uwo mwana rero acamera nk'ikimuga nyine nk'ikirema nk'ikidebire ya mwana w'umuhungu rero hanyuma rero bariko barahunga agaca agumarira rero umugabo agacabona yuko uyu mwana niyagumarira abansi abariko barabarondera bariko barabiruka inyuma bahava bumva aho binyegeje bagaca baza kubica kubera uyu mwana uyu mugabo acabwira umugore ngo uko rwano ngo ruhume ni wowe ruta ntituzovyara abandi mugandi rudukwegera imana yacu nidutabare birashoboka yuko rero umuvyeyi yota umwana yavyaye ariko imana yoyo Dawidi nga yavuze ngo nawe data na mama bonta uhoraho wewe azonyitorera imana yacu nihimbazwe Dawidi rero asenga imana kuko ibihe byahindutse ahindura amasengesho asenga yambaza imana atabaza imana ngo mana nuntabare ni wewe mana y'agakiza kanje kandi ni wewe wari umuco wanje no muri bwa buzima bwa cagihe imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi Dawidi rero twabonye amajambo twasomye avuga ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera ukugira neza kuhoraho n'isi y'abakiriho imana yacu nihimbazwe Dawidi rero aravuga ngo muri kino gitero cino ndirimbo yitiriwe Dawidi uyu muririmbyi aravuga ngo jewe mubona ngaha yemwe bene data dusanzwe dusangira urugendo rwo kuja mw'ijuru yemwe baryango muriko murumva ino ndirimbo umve mbabwire iyo mba ntari narizeye ko nzobona ukugira neza kuhoraho nkiri mw'isi y'abakiri bazima mba narihebuye nisunze ibyo naciyemwo nisunze ubuzima budasanzwe mazemwo iminsi nisunze amagaragazwa mazemwo iminsi nisunze ibibazo bimaze iminsi binkikuje nisunze ibingwanya mfatiye kubirirwa barangwanya mfatiye ku magaragazwa mazemwo igihe kirekire ndababwiza ukuri mba narihebuye mba nariranze mba nariyahuye mba narapfuye nkavaho iyo mba ntagize ikintu kimwe gusa rudende rwandika kidasanzwe ico kintu naco catumye ntihebura ico kintu catumye nshobora gusimonta intambara zose mazemwo iminsi ikintu campaye intsinzi ku bihe mazemwo iminsi nanje yemwe bariko barageragezwa yemwe bariko baraca mu vyago yemwe bariko baraca mu ntambara yemwe barushe n'abaremerewe yemwe bari mu rugendo ruruhije rurimwo amahwa rurimwo imisozi n'imyonga muriko muraduga mu gisiyoni yemwe abo dusangiye amarushwa y'umusaraba yemwe abo dusangiye inzira y'umusaraba umve ndababwire ikintu camfashije ikintu canzigamye igihe nanje maze iminsi mu ngorane igihe nanje maze iminsi mu vyago ikintu camfashije ikintu catumye nshobora kubicamo nkarengana ikintu catumye nshobora kugwana intambara nziza yo kunesha n'ikintu kimwe rudende rwa dege nuko igihe natanga urugendo nagize ivyizigiro bizima nagize ukwizera kudasanzwe nizera imana yanje nizeye umucunguzi wanje nizeye umukiza nagize ivyizigiro vy'uko naho ibintu vyoba vyaraye nabi nagize ivyizigiro vy'uko naho ibyago n'ivyaduka vyoba vyamagurukiye jewe nzogumana ivyizigiro bivuga ngo nubwo uno munsi bitakunze nubwo uno munsi ntatabawe nubwo uno munsi ibintu vyase gucamwo ariko ndazi neza ngifise imwemu z'abakiri bazima ngihumeka imwemu z'abakiriho nkiriho kuri ino si ntaritwa umuhisi
ntarapfa nkaba nkiriho ngihumeka bigakunda mpivuga bigakunda ibyizigiro byanjye binyemeza yuko nzobona ukugira neza kw'Imana yanjye nkiriho bizoba bigishoboka yuko nshobora kubona ukugira neza kw'Imana ariko igihe ntazoba nkiriho bizoba birangiye nta byizigiro byo gutabagwa bindi bizoba bikihari ariko ubu ngihumeka naho umwasi wanjye Satani yoba yahagurutse naho ibingwanya byoba binkikuje impande zose naho ingabo zoba zasagaje ngo zintere naho intambara urugamba rwoba rushushe ariko ninyigangije ninyiganza nkumva ndacari n'impemu y'Imana nkumva ndacari mu buzima rukristo nkumva sindapfa nkumva ndacahumeka nkumva mpemu yaracari muri jewe nkumva nta byaha bintandukanya n'Imana yanjye naho ndi mu ngorane naho ndi mu byago naho ndi mu makuba ninanyiganza nkumva ndacari muzima nkumva ndacari muri babandi bari mu rugendo ruja mw'ijuru nkumva ndacari mw'isi y'abakiriho nkumva ndacari mw'isi y'abubaha Imana nkumva ndacari mu mugabane w'abagororotsi nkumva nta kintu kintandukanya n'Imana jewe ndababwiza ukuri igihe cyose bizoba bikimeze gutyo nzobaho nzi neza yuko hakiri ibyizigiro bizima bizotuma mbona ukugira neza kw'Imana nkiri mw'isi y'abakiri bazima. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi nano majambo burya rero nari mfise mu mutima aravuga ngo igihe cyose numva nkiriho igihe cyose nkiri mw'isi y'abakiriho igihe cyose ntaraja hariya iwabo w'abahisi igihe cyose ngihumeka biracashoboka biracakunda birashoboka ko maze iminsi mu ntambara birashoboka ko maze iminsi mu mageragezwa birashoboka ko maze iminsi ufise ibibazo birashoboka kuri ahantu nawe wumva urushe byase yuko wobandanya urugendo ruja mw'ijuru birashoboka yuko hari ibigukikuje bikwereka yuko ubwawe bwaheze sinzi intambara wowe uri kuracamwo birashoboka yuko mu buzima bwawe bwa misi yose ufise ibikuruhije ufise ibikuremereye ufise ibiguca ivutu ufise abansi ufise abakugwanya ufise ibikugwanya ufise ibikuraza kujya musonga mbere utagitora n'agatiro ariko ijambo ndakuzaniye mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi n'ijambo rivuga ngo igihe cyose ukiriho igihe cyose ukiri muzima biracashoboka igihe cyose ugihumeka impwemu z'abakiri bazima igihe cyose utarapfa igihe cyose ugiharurwa mu bakiriho biracashoboka yuko Imana wizeye igutabara biracashoboka yuko ubona ukugira neza kw'Imana muri ubwo buzima nyene ubwo buzima nyene ubona yuko buriko bucahagadutse ubwo buzima nyene ubona yuko buriko bucana mu bugaragwa ubwo buzima nyene bwo kudende bukigurimwo nimba tacu ufise kigutandukanya n'Imana nimba tacabyazananyeko nimba utakoze ibyago bibi byago bizananye ku byaha wagendeyemo nimba wumva ko mu buzima rukristo kiri muzima ukubaha Imana kwawe kukiri muri wewe nagomba kukubwira ngo biracashoboka yuko nawe ubona ukugira neza kw'Imana wizeye aho nyine bibonekana ko bidakunda biracashoboka biracakunda yuko ya Mana yakora bya bindi cagihe n'ubu igutabara ikakugirira neza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi ijambo rya nyuma hereje kino ndirimbo yavuze ngo niwitege uhoraho rema umutima wawe uhumure nuko niwitege uhoraho. Imana yacu nihimbazwe. nta n'amajambo yo tugomba dusozerereko aravuga ngo
naho wagomba ubivemo, naho ufise ibikugwanya, naho ubuzima bwawe ubona yuko ibihe byahindutse, naho utakiri mu bihe byiza nk'ibyo wahoramo, naho wugarijwe imbere n'inyuma, yewe wa muntu ukiri muzima, yewe wa muntu washize imbere ibyizigiro, yewe wa muntu ukizera Imana, yewe wa muntu ukiri mu rugendo, naho ubona yuko kari kabaye ubuzima bwawe bwari buheze, ariko nagomba kukubwira ngo reka kwitegura urupfu, ahubwo nubeho witeze ubugingo. Reka kubaho witeze esheke, ahubwo nubeho witeze réussite, kuko abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni utigera unyiganyizwa na rimwe, ariko wamushimangiye. Abizigiye Uhoraho rero ntibama biteze urupfu, aho kwitega urupfu bitega ubugingo, aho kwitega kunanirwa bitega kubishobora. Abagize ibyizigiro byabo bakabishira mu Mana, abizigiye yuko bazobona kugira neza kw'Imana bakiri muri ino si, ntibabaho biteze yuko naho bwakeye budahava bwira cyangwa naho bwije budahava buca, ntibama biteze yuko ubwabo buheze, ahubwo bama biteze Uhoraho. Mu yandi majambo, bama biteze umutabazi, bama biteze yuko ukugira neza k'Uhoraho kugiye kubasanga mu isi y'abakiri bazima. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, none rero sinzi ibihe wowe wari kuracamwo. Hari hageze igihe wihebura, hari hageze igihe wumva ucitse intege, hari hageze igihe wumva umengo wovamwo, naho ugisenga, naho ukiririmba, ariko ugasanga hari hageze igihe wumva umengo Imana yaragutaye. Ariko mw'ijambo twariko turasangira tubonyemo amajambo atubwira ngo niwitege Uhoraho, baho witeze Uhoraho, reka kubaho witeze gupfa, kuko Imana yawe umutabazi wawe aracariho na bugingo n'ubu, aracari umuco wo gucisha mu mwijima uri kuracamwo hagahinduka ku murango. Umutabazi wawe ariwe Uhoraho, biracashoboka yuko ubwo buzima bushira kw'iherezo, hanyuma ugasubira kubaho mu bihe byiza. Imana yacu nihimbazwe. None nano majambo n'abahigwe abantu naho bariko baca mu ntambara, naho bariko baca mu magogo no mu mageragezwa, ariko bavuga ngo ko nkiriho, ko ngihumeka, ko bino bintu bitakwezwe n'ibyaha nakoze, ndazi ko Imana izongera neza. Abo bantu n'abahigwe, kuko abo bantu haragera igihe umugwanizi wabo ari we Shetani atinda akaneshwa, agatsindwa, akavaho, akabareka, kubera yuko ibyo yakoresheje mu kubagerageza byabaye ubusa, bihinduwe ubusa, nuko bagize ibyizigiro by'uko bigishoboka, bigikunda yuko batabagwa n'Imana. Mbega hari hageze igihe wihebura, hari hageze igihe wiganyira, Imana iracari ku ntebe y'imbabazi. Niwayibwira ngo Mana, nari maze iminsi nihebuye, nari maze iminsi niganyira, hari hageze igihe numva umengo ntobivamwo, ariko kandi ibi bihe ndimwo bigoye, byari byamaze kunyibagiza ko hari ibihe byiza twagiranye nawe. None rero ko numvise ijambo ryawe rimbwiye ngo ukwizera gutuma umuntu yizera yuko azogirirwa neza, gutuma umuntu atihebura, gutuma umuntu atarambirwa, kugatuma ahubwo umuntu aguma yiteze ugutabarwa kuva ku Mana. Nanjye nk'abasanze nari namaze kwidodomba no kwiganyira, ndakwinginze ngo mbabarire. Tubwire Imana, bwira Imana ati Mana numbabarire, ahantu hose nidodombye, ahantu hose nidoze, ahantu hose nanesheje, ahantu hose Mwami Imana byananiye, ndakwinginze ngo mbabarire. Ndagomba gusubira kuba muri bino byizigiro by'abantu babayeho batiteze gupfa ariko biteze ubugingo, abantu babayeho batiteze kweshurwa ahubwo babayeho biteze réussite. Ndagomba naje gusubira kwa muri mugabane, hanyuma ibihe ko bigenda bikuranwa, ndizera ko inyuma ya kino gihe hari ikindi gihe ciza, inyuma ya bino bihe by'umubabaro hari ibindi bihe byiza.
uri kurantegurira ubwira Imana kandi Imana ikikugirira neza kigutabara n'umuhombe umuntu yovyuka amengo n'ibintu bisanzwe niko vyama bivugwa ndavye ingene ivyanje vyameze ko ndavye ingene nagize ibyago ndavye ingene nagwaye ndavye ingene nakenye ndavye ingene mpamwa ndavye ingene ntagira icepfo canke ca ruguru ndavye ingene ntagira ico nokora n'ico noreka ndavye ingene mbaye mu buzima bwo kuzazanirwa nta kinyemeza ko n'iri jambo rishobora kumura muri bino bihe agaca bifata ibisanzwe uyo muntu abifashe ibisanzwe acabaho yiteze gupfa ntabaho yiteze kubaho ntabaho yiteze uhora kuko biteze uhoraho bamwitega bari mu vyizigiro byuko bazogirirwa neza n'uhoraho bakiri mw'isi y'abakiri bazima no kuri nano majambo iciza soko woba mu bahombe soko woba muri abo bantu batiteze kugirirwa neza n'Imana ahubwo nuko bosubira muri no mugabane w'abantu babwira Imana ati Mana ahubwo ndagarutse n'ugusura inyuma nagize umbabarire ukwidoga naremaranye imisi n'umpangaze hanyuma rero ndasabye ngo kubaho ndakwiteze kugira ngo nice bigenda neza nano majambo rero nari mfise mwese abayumvise Imana nyina amahoro ibaho umugisha mubeho mwiteze uhoraho mubeho mwiteze gutabagwa ntimubeho mwiteze kumengo ubwanyu buraheze ngo ubeho witeze kumengo ubuzima bugiye guhera ngo ubeho witeze kumengo n'akazi wari ufite kagiye guhera ubeho umengo uri mu bihe by'iterabwoba uko turi mu bihe by'uko ubuzima buriko buragira iterabwoba ku bantu turi mu bihe by'uko ubuzima buriko buragira iterabwoba ku bantu ariko wewe ntiwemere kuba mu buzima bw'iterabwoba ry'ubuzima reka ube ahubwo mu buzima bwo kubaho witeze igitangaza kubaho witeze ugutabago nico cyo kubera ciza kubaho witeze uhoraho nibyo byo kubera bizima kubaho witeze uhoraho nibyo byo kubera umugisha kubaho witeze uhoraho nibyo byo guhakuramba ariko kubaho witeze urupfu kubaho witeze kwirukanwa ku kazi kubaho witeze kwirukanwa mu nzu upanzemwo kubera ko byanse kuriha kubaho witeze ubwo buzima bubi nyene ibyo bintu nta mugisha bikuzanira ariko kubaho witeze uhoraho nibyo vy'igiciro uko abiteze uhoraho rimwe Imana yemera yuko banyiganyizwa naho boca mu bibazo Imana ibagushikama no gushira amanga bakanisha intambara barimwo bagasubira kuba mu bihe vyiza vy'umugisha no kureka dusenga Imana tuzoshora mu kiganiro umutima w'ingo c'ubutaha turagushimiye mwami Imana turagukengurukiye cyane kwa no majambo twumvise utugiriye neza twumvise ijambo ritubwira ngo tubeho twiteze ukugirirwa neza tukiri mw'isi y'abakiriho tubeho twiteze uhoraho tubeho twiteze gupfa tubeho twiteze kuyoberwa tubeho twiteze amayesheke no kunanirwa mu buryo butandukanye ariko tubeho twiteze yuko ibihe vyiza twigeze kubamwo bizogaruka tubeho twiteze yuko ibihe vy'umugisha twigeze kubamwo bizosubira kugaruka iryo jambo twari gushimiye Mana kuriganirije imitima yacu none rero ngwino urizigamire muri twebwe risubire rikreye risubire rireme rishire ivyizigiro by'ubuzima umuntu wese hari hagaze igihe yumva atabyizigira afise yari yumva ubuzima bwo buramuherako n'umusubizemo ubugingo busagutse asubira abe mu buzima mu rugendo ruja mwijuru hanyuma abeho yiteze ukugirirwa neza n'Imana kiri mw'isi y'abakiri urakoze kuri Imana umuntu wese kandi akubwiye ngo Mana mpangaza ngwiza kw'imbabazi kubera ko byari byarananiye narisigaye nihebura niganyira narisigaye ndi kure yawe n'umugwize kw'imbabazi hanyuma asubira abe mu mugabane w'abiteze uhoraho urakoze ibyo ugomba byose bishishikare kutubakomeza na njyawe ngera Kristo Yesu n'utumusabye tuvyizeye amen.